iyo nkabarege ndabizi arakinye ko ntakosa yo gukora iyo aza kuba rundi kujya mu meruka kuvuga yari kuba yagize iki yavumatishije n'iki baho mukoma amashi kagaho mukarikura abahungu nishwanje katangizi ya 10 bica biboneka igihe yinjira sinzi ko mwabibonye yinjije mumenyane barotera muramubona wewe muntu wa mbere ashobora guteka ibiro 12 by'ibiharage by'ibihitira bikazigira akoresha inoti za disigisi nubwo ikintu kimwe kugira ngo cyane ubone umukobwa afite ibisusu waratembera inara 17 ukabura wibaza ko ari kubera iki nagerageje kwibaza cyane ngabaza igituma abakobwa buno munsi n'abana b'imyaka 12 bakura bafise ingiti cyasanga ni ikintu kimwe cyasanga umumarayika bumba abantu yarahinduye iforoma ubabumba ibintu by'ingiti gusa sawa twakira mupira kaciye hejuru ndakiginga nanje cyangwa gucereza ugaca kariruka ndakabu ndari cyo genda muri tiri joro ryose tutseranwe mama shitse muhira nangaburira fromage biranga ko ndayiki imashine kuma biranga ko njya fromage kwara gapeti kaciye hejuru ngo sizokura cyambira mama ati nagapeti kitwa Fleury mama cyambira tugende kukaraba dushitsi wabo aramukanya na mama wabo twese turafise ikibazo mutima Fleury yamuciye hejuru ngo ntazokura rero twagombaze Fleury asubire nawe amuciye hejuru kugira ngo azokura izo brake zirabingorane ku mutumba haheze igihe kagapeti kongera karaza hari ibintu twagira mace ziheze akagucima akakugira ukungo ubwo kagashaka kugira ngo uraburaranye cyo cyitse muhira baramumuceri ndakakuti agapeti nakirutse ko biragakunda gafata kandi mu bitamacobo kandi agapeti nyene kagufiye bakarasiga maze kubwira mama arambwira ati none byagenze gute jewe njana iwabo tumaze gushika nyina wako ikintu cyabaye n'iki gitwara mama yaciye baza kagapeti abazanye nawe bati naka ni hari tarajyana tingo tukwereke muri shamba mama arambwira ati genda muvuganire sanga wa mupeti arasinzire wa undi yangira vuba sanga sinziriye cyafata ikiganza ciwe ndagicisha ku mutima nza numva ndaremye timana ndamusubitse araburaranye nawe naje n'ubwo niyongeye ibiro nka 5 araburaranye mugatero dushitse kwishura twiga kwa makasi mu Kanyoshi kagapeti kagize iki wibaza cenda gasanga kwibomba kariko karakara bakavuye muri toilette cyo gyamacinya yaragwiriye kamonye cyabanga ndavyimba cenda kabwira ati waruzire ngo naraburaranye ahubwo niwe waburaranye kasikarambaza ngo naburaranye gute ati wewe sinaje nkafata ukuboko kwa usinziriye nkagira uko kasakambwira ngo ngo sinabibonye ahubwo niwe waburaranye ndakesera agapeti agahimbiri rero dukomera amasura koga baje ngabisize fondoti kirishame nagoma ndabashimira umviriza tugire Kristo iyi shati murayibona iya babasare mwibuka ikizi maze kubakorera mwari gukoma amashi sinari gufata cyangwa atari kumbura mesami amashimasi cyane gose mugabo barase turamuteye ivyatsi amaze kuvuga ko ari ngaha mbese babanyandikira message ngura naba ntagucika ngo agufumbatisha $1 basi ritabutse ole muva tamu kwegega yene kuvuga ko ari ngaha reka nabanyana haguruke erega ikintu mundira ishirahamwe ryacu ridutegurira iyo tujya tutarashikaye cyane nabizi nifite n'ingorane mama wanje agwaye umutima ku masimbagurika ndaheranye imiti amashimwe sikava mafumbatisha gakeze nino nubibona mzee umviriza
ibihumbi 4 by'amarundi sico kintu. Oya cyane bivugisha ukuri ndayerekane murabe. Ndayerekane murabe. Idolari ryapungutse mugabo amahera mbaye arimwo. Imana ishime gusa ikintu nkora ngo mandaga kari fobi. Alo. Uri mawe. Tewe nanje ni sawa. Umenye ikintu kimwe kugira ngo cyane ubone umukobwa afite ibisusu. Waratembera na 17 ukabura. Wibaza ko ari kubera iki? Nagerageje kwibaza cyane ngabaza igituma abakobwa buno munsi n'abana b'imyaka 12 bakura bafise ingiti. Cyasanga ni ikintu kimwe. Cyasanga umumarayika bumba abantu yarahinduye iforoma. Ubabumba ibintu by'ingiti gusa. Sawa. Ikintu kimwe ngundira abakobwa bo mu Nyakabiga n'ikintu kimwe. Cyara haru nari nicaye, umviriza nari nicaye. Twaje tubona kana kaza kariruka. Tonto ingo tonto ndakubwire. Turahaguruka gacha kavuga ngo tonto ngo mama ipiripiri kira mu mama. Cyatsa mukwira akapenzi turagakurikira gacha karinjira dusitse muri saro gacha gashiga ugutwi impande mu muryango w'icyumba gacha kabone mwumve cyatwa drone haraye ngo mama ngo aguma agira ngo Wipiripirikira mubaba sawa. Ukeneye kumenya akamaro ka pastage. Ukeneye kumenya akamaro ka pastage. Nta handi wobibonera. Uzotembere ingo zose zo mu Cyarama no mu Kigobe no mu Kimwendo. Akazuba kaza usanga banitse amamatera. Uzibona amazi aguma ko kagira ngo akamaro ka pastage atanga umwana bafise none matera bazanikira gute cyangwa bafise kagira akamaro ka pastage. Aro uriwe wewe nanje ndijetewo sakire kumusenyi sawa cyembita muri primere cyane umuntu w'umusashi narigeze kuririvyema mu ishuri maze kuririvyema mu ishuri bicanga moto umwigisha cyafata decision ngomba ntembere ndabamotereza mu maboko ko mwase kuvuga umuntu yari yivyema mu ishuri ageze kuri cyo naciye nikore n'inyuma sanda takura karumba ageze kuri jewe rero aca motereza intoki. Umviriza ikintu cy'amerambere n'uvuga abantu bicaranye n'abakobwa mu gusohokana bamotereza kuri uru rutoki. Basanga umuntu yaciye bacirangi candaruca. Umwigisha amaze gushika kuri jewe amotereza uku acavuga ngo akakoko ni kariye vyema kata kuyibumba muri pya. Sawa. Kona bamizire bagiye cyane ngomba ndiri bari kona bitozi. Iyahe. Besami nifike mbinguni nimone mutima niwaone wenzangu wale waliotutangulia. Sawa basi jenda hizo chonga mtu banda na batabule basi batabule basa kwagiye already mutima umugabo ye natagera no bisise twagi mutima kwa mutitari none madeni ngereza tugira Kristo amachane ko nayumva mutima umugabo mazuri ndabutse gama nindira besami kuri mashyaki na comment umanza kurindira gama
turindire twamiryamo nutulandule turindire twamiryamo c'est la plante feuille tu n'avais randouille c'est la plante feuille Afinitou voilà c'est le drama musicien Afinitou Amashyi menshi kuri mutima